burya ngo ati akabazo mfise ni kukubaza yuko Ubaka Landmarks na UbakaNation ari ikampani imwe aho ari company zibiri zitandukanye. Ati mwiriwe mwake karibu kwicana ukuri complex akazina nini jimbere Diodone uri mushasha ndagusaba yuko wogira subscribe, like, comment, utari mushasha naho gira portage urungikire mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobora kumenya ngo ati ukuri aho ukuri kora nta handi nahanyene. Uno munsi amakuru mashasha ibintu bishasha namakuru ajanywe na UbakaNation au Ubaka Landmarks mugani namakuru ajanywe ngo ati na BUJA City Plaza ijya soko nkuru ya Bujumbura bariko bararondera ubuhinga hagati ya leta na private sector ariyo UbakaNation au yindi company ariyo yose kugira ngo bashobore kubaka ijya soko. Rero ngo ati ibintu ndiko ndabona ngaha aho amakuru mashasha ndabonye ngaha kuri ETMB na yaga avuga ugutandukanye mugani sinzi kari ugutandukanya uko usanga umuntu ariko arabisoma nabi aho gasanga ngira ngo UbakaNation yarahinduye ngira ngo akazina aho irafisa agahendo nkuko nshobora kuvuga ngo ati ukuri complex mugani nkavuga ngo ati ukuri aho ukuri gasanga niyo bakoresheje aho gasanga Ubaka Landmarks ni company Burundi au government ya au leta y'u Burundi yoba yashinze kubera ngiye ngaha kuraba iyo company Ubaka Landmarks nta hamwe ndayibona ndibaza nta utazi yuko company yose naho yoba ari nto nta utayifitiye site web au ahantu ushobora kugenda kuraba ibikorwa vyabo ingene vyifashe ingene bimeze go nka kujya kugenda kuraba BMBC ugasanga barafishe na channel uko nuko urumva ngo ati ni ibintu bishimishije. Rero ngaha amakuru ngomba gutohoza kugira nanje ndabitahure kubera sindiko ndabitahura neza sinzi ko ari UbakaNation au ari Ubaka Landmarks izoshobora kubaka ijya soko nkuru ya Bujumbura aho giye kuri LTMB kubera ngo ati ku itariki 25 inama shikiranganje irongowe na president Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye baragize inama kubitandukanye mugari ikintu nyamukuru tugomba ko twoyaga ko ni ikintu bakoze ko kijanye ngo ati na BUJA City Plaza kubera ngo ati ngaho nihone nanje mbandi go. Rero ngaha bavuga ngo ati yuko basubiyemo kuraba ngene bimeze vyifashe mugani haraho akazina gashasha ndabonye ngaha kitwa ngo ati Ubaka Landmarks sinzi ko bavuze UbakaNation kubera ngaha havuga ngo ati the draft public private partnership contract for the design, financing, construction and operation of the BUJA City Plaza shopping center on the site of the former central market of Bujumbura between the state of Burundi and the project company Ubaka Landmarks. Urumva ngo hagati ya wa mugambi wo kubaka ijya soko nkuru ya Bujumbura hagati y'u Burundi ngo maze na ni project company Ubaka Landmarks. Urumva ngaho bica bisoba sinzi ko ari itandukaniro ya UbakaNation au UbakaNation ariyo nyene Ubaka Landmarks ibyo bintu je ntavyo ndomenya muganda cengena ngaho kuri yaga Burundi ndisomera ya makuru yabo muganda nabo nyene batanga akabazo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura hari byasubiriye guhinduka. Rero ngaho ugiye gusoma hari ahantu handitse ngo ati mu gihe ivyari byatezwe ko ishira hamwe UbakaNation izokubaka ijya soko basanze bidakunda gutyo leta ibona gufata ingingo yo gushiramwo ukuboko ku bice 64 bamwe mu bashizemwo imitahe bakagumana amakenga ko ibintu biguma bihinduka. Ako ni kakera sakubu ako ni kakera ndibaza nta utazi ngene vyagenze agendera bikurikirana sakubu ahubwo ako ni kakera akubu ngoma yuko nawe woshobora kumva naka kavuga ngo ati okay ibintu biguma bihinduka ubuhoho bahinduye nishira hamwe ngo ati ubuhoho bahinduye nishira hamwe. Rero kuba yaga ivuga ngo ati ko leta y'u Burundi yashizemo umutahe ego ibintu bikaza birahinduka mugani byari ku nyungu yo gufashanya na UbakaNation kugira barabe ko ibikorwa bo bitangura vuba
mugani bakagira ko bavuga ngo ati ngo ubuhoho bahinduye n'ishira hamwe ni kakajambo ko kuvuga ngo ati ngo Ubaka Landmarks. Urumva sinzi ko ari yo shira hamwe ariko aravuga abo bahinduye UbakaNation bagashiraho Ubaka Landmarks. Mugani Ubaka Landmarks naho ugenda kuraba ngaha kuri Google au kuri X uko nuko nta shira hamwe ushobora kubona yitwa Ubaka Landmarks, naho ushirako Ubaka Landmarks Burundi, UbakaNation Ubaka Landmarks Company. Ubwo ngeregeze akonda Ubaka Landmarks Burundi Company. Ubwo bagaruka nyene bakwereka UbakaNation Group. Rero usanga ari UbakaNation Group. Aya ibisi ibintu ufitiye ngo ati vyemezo ngo barahinduye ngo ati ishira hamwe izokubaka rya soko nkuru ya Bujumbura nkuko yaga ishoboye kubivuga ngaha. Ubuhoho barahinduye n'ishira hamwe. Mugani nabo nyene bashize ko akabaza, sinzi karaga question mark, bashize ko aka emoji. Vyiza bari gushira ko nyambara akabaza kugira umuntu ashobore kumenya ni kibazo aho nabo nyene bariko bariyumvira ni kubera iki bahinduye project company izoshobora kubaka iyo soko nkuru. Ati vyose ni ibibazo umuntu abafise. Mugani ngo ati nk'umusesanguzi kenshi na kenshi ntuzo kwishure aho wihe inyishu utazi, aho uri umujournalist ntuzo kwiha inyishu ku bintu utazi, wewe ura reportinga uko nuko ukarindira nyene vyo aho nyene uwo muntu akavuga ico avuze hanyuma ukakurikiza ivyo yavuze. Ego ngo ati niho nuvana inkuru, bambe niho nuvana ngo ati inyishu mvako. Ego ngo ati ukuri aho kuri kuwo muntu. Rero ako kabazo niko ndari ndifitiye, sinzi yuko nawe woshobora kuba wabibonye. Ndagusaba yuko ukwandika ngaho muri comment tahuranye tubiyage ko ngira ngo ni kubisoma nabi aho kubitahura nabi. Ndibaza UbakaNation yone ikijejwe aho uzoshobora kubaka ijya BUJA City Plaza nkuko ngo ati abarundi bose babishigikiye babikunda na cyane. Ego ati ndagusaba yuko ugira sabone, subscribe, ugira like, ukurikira channel kubera ngo ati ibijanye na BUJA City Plaza aho Mr Fabrice uzoza urabibona ngaha bishasha, maze ngo ati ni vyiza byo mu Burundi uko nuko. Ego akazina ni kakandi nyene nije imbere Diodone tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.